Mbega murakunda igihugu cyacu cy'u Burundi? Ego. Cikukiye ryari none? Le 1er juillet en 1962. Wow. Nawe warubizi? Ntavyuzi? Ego. Shaka rero muturirimbire Burundi bwacu muhagaze, sivyo? Muturirimbire Burundi bwacu twumve ko mubizi. Duhaguruke rero. Nimwe mwenyene muhaguruka muririmbe numve, sivyo? Sawa. Ndaharura gushika kuri gatatu. 1 2 3. Burundi bwacu Burundi buhi cingicumu mu mashinga gabinaye y'ubugabo kubugingo warapfunywe ni wapfuye warahabishijwe ni wahababukana uhaguruka n'ubugabo uri kugira komegwa mashina makungu habwi mundu naba sambirane mu mashinga Burundi bwacu ragijya basokurura mutina ibihungu fatanyishisha kanubuhizi vuza impundu ingazuru hagurukana Burundi bwacu mora mutima turi twese tugutuye amaboko umutima n'ubuzima Imana yagudwaye kudukungira hora numwe n'abagabo nitekane sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza. Hello abakunzi ba Bulayi TV muko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Bulayi TV nkuko musaze mumenyereye uno munsi no munsi uri special muri cha kiganiro kiri special kiganiro c'abana Buja Kids nakonje abana kugira ngo twumve ko bafise patriotisme muri bo mbega abana bakiri bato barafise ijya esprit ya patriotisme kuva bakiri abana gushika baduge twaza kumva vyinshi rero muraza kunkurikirana mumve uko nza kubakoresha bano bana bacu ego turabaze kandi ko bamenye kugira ngo abo nibo Burundi bwejo nibo bazokubaka kazuza keza kejo ku Burundi reka rero tubakire bano bana kuri micro za Bulayi TV twengere kandi tumenye amazina yabo tumenye nuko kushuri vyagenze muri bwa bumwe ugiriye abonema subscribe muri rw'icyongereza wongere kandi dushire mu gasanduku kico bivuze ko ari yo commentaire tubone ko turi kumwe mu kiganiro c'abana ni sawa rero Ni sawa umeze neza ego akazina kawe Girindavyi Eva Derin okay nawe bite Sawa. umeze neza Ego. akazina kawe Nitwagira neza Brian okay nawe bite Ni sawa. umeze neza Ego. akazina kawe Nishimwe Doriane. Doriane Brian na Eva Derin okay bon ndashaka ndababaze mwese muri abanyeshuri Ego. bo wiga mu kangahe ngiye 6e nawe ugiye mu kangahe Mu wa kabiri. mu kabiri nawe ugiye mu Mu wa kangahe gatanu. mwese mwamenye Ego. wowe ufite imyaka ingahe 10 nawe 10. nawe 8. 8 wowe uvuze ugiye 6e 5e ufite imyaka 8 Ngira nkwizi 9. ugiye kuzi 9 okay bon ça va ndiza neza yuko iyo muri kwishuri babigisha ibintu byinshi bitandukanye sivyo none ego bo mu byo babigisha shaka ndababazerere ikibazo mbega murakunda igihugu cyacu cy'u Burundi ego cikukiye ryari none Le 1er juillet en 1962. wow nawe warubizi ntavyuzi wowe warubizi ubisubiremo Uburundi bwikukiye ryari uyu niwe yabitoye sava reka rero tubandanye murabona yuko umwana wacu w'umuhungu arazi itariki Uburundi bwikukiye ko hari n'abantu bakuze batabizi itariki yo kwikukira kw'igihugu cyacu ciza c'amata n'ubuki cy'u Burundi mwese kushiri muraririmba Burundi bwacu sivyo none ego shaka rero muturirimbire Burundi bwacu muhagaze sivyo muturirimbire Burundi bwacu twumve ko mubizi duhaguruke rero nimwe mwenyene muhaguruka muririmbe numve sivyo sawa ndaharura gushika kuri gatatu 1 2 3
Burundi bwacu Burundi buhi cinga icumu mu mashinga gabinaye y'ubugabo ku bugingo warapfunywe niwapfuye warahabishijwe niwahababukana uhagurukana ubugabo uri kugira komerwa amashina makungu habwa impundu naba sambirane mu mashinga Burundi bwacu ragi ry'abasokuru ramutina y'ibihungu fatanyisha ishaka n'ubuhizi vuza impundu y'ingazuru uhagurukana Burundi bwacu mora mutima turi twese tugutuye amaboko umutima n'ubuzima Imana yaguduhaye kudukungira hora numwe n'abagabo nitekane sagwa n'ugwezi sagwa n'amahoro meza. Bo shaka manyere mwikomera amashi rero sibyo voilà tumenye rero mbega ku ishuri muri mu ma exam mwabonye byari bimeze gute? Byari bimeze neza. Na wewe? Byari bimeze neza. Na wewe? Neza. Turabera igihugu cyacu Burundi. Mubona igihugu cyacu kimeze gute? Ivyo mubonesha amaso mubona ari igihugu kimeze gute? Kimeze neza. Gute mu bwahe buryo? Igihugu cyacu cy'u Burundi kimeze neza kubera gihayagiza Burundi kandi kikagira n'idarapo yayo kaguma ihungabana. Ego. Okay, twagiye wowe nawe ubona igihugu cyacu cy'u Burundi kimeze gute? Kimeze neza. Mu bwahe buryo nibiko ubona ari vyiza ivyo ubona ari vyiza ngaha mu gihugu cyacu ubona ari vyahe? Burundi. Ivyo ubona basi vyiza uraba n'amaso bikakunezereza ukabona ni vyiza biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Biranezerewe. Uranezerewe nk'utwaye tuntu ukunda kubona tukakunezera mu Burundi akarorero. Nicaye ikintu n'utwaye tuntu ushaka kubona mu gihugu cyacu cy'u Burundi nka wewe gukora umwana ukabona ati ibi bintu ni vyiza bituma igihugu cyacu cy'u Burundi kiba ciza. Nitwaye tuntu ubona ati ibintu kweri ni vyiza mu gihugu. Murabona uduhuzu twiza n'ibintu bakinisha vyiza. Ibipupe. Amwe n'ibintu bambara ari vyiza. Abona nivyo bisiga ari vyiza. Nivyo bisiga. Wabona ivyo bambara ivyo bisiga n'ibindi. None nk'ubu biramutse tuvuge nk'akarorero murafise imiryango iri hanze y'igihugu? Oya. Abo mufise? Ego. Bande bari? Bajozuwe. Bari hehe mu cyahe igihugu? Muri Canada. Muri Canada. Okay. Twe turi ngaha mu gihugu ciza cy'u Burundi. Nawe urabafise? Bari hehe? Josue nyene. Ni Josue nyene. Ari muri Canada. Ari muri Canada. Sawa. None nk'uko tumaze kubona igihugu cyacu cy'u Burundi ni ciza. Bakubwiye ati uhitemwo kuja kuba muri Canada canke ugume ngaha mu gihugu cy'u Burundi wowe uhitamo iki? Jewe nohitamwo kuba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nawe baguhitishijemo kuja kuba muri Canada canke wigumire ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi wohitamwo hehe? Burundi. Mu Burundi? Nawe wohitamo hehe? Mu Burundi. Mu Burundi? Nimushaka kuririndage mwese? Je nzoba mu docteur je nshaka gukorera muri Canada. Kandi avuze yuko utifuza kuva mu gihugu cy'u Burundi ushaka kwigumira ngaha uzokiba docteur wo ngaha nyene sivyo none? Naki. Bon, uzogenda basi tugira uko uzogenda muri Canada ugiye kwiga ucugaruka uje kuvura abagwayi bari mu gihugu cyawe cy'u Burundi sivyo? Kuko ari abantu benshi usanga abagwayi bigasaba yuko ugwaruka nago rugenda hanze rugira ubumenyi butsimbataye cyane bushebuza ro kubaka igihugu cyabwo cy'u Burundi sivyo none? Uri kuraraba rero mbega ubona abarundi bose muri rusange dufatire kubana mwigana sivyo? Tukara abana mwirigwana abana mwigana ubona baza ni igiki kintu bariko barakora ubu cyozofasha Uburundi bw'ejo
kigatuma sata Burundi bweje buba Uburundi bwiza cyane wihereye ko bavuga ati jewe ico ndiko ndakora ubu cyo zotuma Burundi ejo buba igihugu cisununiye gusumba no ngaha ni iki niki wibaza yuko cyo bari giki ku giti ca jewe no mu bisanzwe je novuga Uburundi ndabukunda cyane ivyo vyonyene. Okay. nawe Njyewe Nicaye ikintu wowe uri kurakora wewe nk'umwana mutoya kugira ngo ejo Uburundi buzobe bumeze neza kurusha no ngaha uvuga ati je nzokorera igihugu cyane ndagikorera iki kintu runaka kizotuma igihugu canje gitera imbere cyane. Ndenda citaho Gute? kuko ndagikunda kikama amahirwe. Bo icyambere twovuga mwese muri abanyeshuri sivyo kandi umunyeshuri bavuga ko ari we Burundi bwejo sivyo umunyeshuri ni Burundi bwejo rero uri kuriga ukavuga ati gishaka kuba umudokiteri niko ko ushaka kuzokorera igihugu cyawe uwo muganga uze uragira ama service mu gihugu sivyo none mbega hoho abavyeyi bawe ubona baragushigikira cyane gose nawe baragushigikira Yego. Nawe baragushigikira Yego. Mbega mwo muvukana nabonye ni benshi mwese mwabitoye ku ishuri oya bamwe nta bwenge bafise bajya nibo batara proclamation ejo abiga 7e nibajya gusa twege twaramenye. Mbega hoho iyo mwene wanyu atamenye wowe uca wiyumva gute iyo mwene wanyu atamenye? Cyane mva nyene shavuye. Urashavura n'umutwenga cyangwa uramutwenga nawewe iyo mwene wanyu byamunaniye ku ishuri uhora wiyumva gute wewe wabitowe? Ashavura n'umutwenga? Oya. Biramaze gushika ukadubu? Oya je nta n'ishuri nta rimwe ndadubura. Wowe biramaze gushika ukadubura? Yego. Mu kangahe? Mu wa mbere. Wadubuye? Wiyumvise gute igihe wadubura wiyumvise gute? Neza. Wadubuye wumvise neza? Uyu unye naradubura na rimwe ni kubera ingwara yari kuba ari 6e. Yagwaye gute byagenze gute? Yari kuba ari 7e. None iyo ngwara yatumye atabitora ku ishuri yari yagwaye gute kugira ngo bitume atiga? Misi yose nk'ubu gasanga akavuga ngo ariko araribwa mu nda kaje usanga ubunye arinjiye ibitaro. Cyo bituma umwaka ugenda nabi. Okay. Uramaze kudubura rero mu ishuri biranzi witeguriye uwundi mwaka ukurikira kugira ngo wige. Iyo wananiwe ni cyahe ikintu kisha gituma wumva yuko wokora neza uca wiha iyahe nguvu kugira ngo ejo bize bigende neza? Uhindura iki mu byo wahora ukora uko wahora wiga uhindura iki? Ndasenga Imana. Umaze gusenga Imana nkaheza nkagenda ku ishuri niteguriye ivyigwa. Nawe ni gute? Ndagenda gusenga Imana. Aje mfasha sinzodubure n'ishuri na rimwe. Nkayisenga icyo imbwira cyose nkayubaha. Ikatubwira ati ntidusubire gutukana tuza turagamburuka. Mbega hoho nka bene wanyu abo wumva ko vyabananiye sivyo ukumva ko vyabananiye ku ishuri byagenze nabi nakaye kajambo batekerera kugira ngo imitima yabo bareme bagire kuhaje yo kubikora neza mu ndi mwaka? Ceno babwira baze barasenga kugira bagira ubwenge bwinshi nyagira irindi shuri bazodubura batume badura rimwe bakoze barose n'ubwo busa. Na wewe ni cyahe kintu akajambo utekerera abandi bana bananiwe ariko baragukurikirana ku shuri bitagenze neza mu gihe wowe wabitoye abana bazosubira mu ndi mwaka wowe wabitoye? Nubabwira baze barasenga Imana ntibazosubire kudubura n'ishuri na rimwe bayigamburira icyo babwira cyose bacumva batandukana no ku ishuri batekereza badakora n'amakosa. Mbega aho ku ishuri wanyu murakunda kuririmba uturirimbo? Yego. Nakaye karirimba ku ishuri muririmba kumva urayikunze cyane ukaguma uyibuka ukumva uraryohewe?
tukaririmba nyene turiko turasenga gusa sindakibuka twakaririmbye mu gice ca mbere gusa ubu sindakibuka. Na wewe Turarimba indirimbo yitwa Nzomuyaga wise bibondo azira guhemukira biwe abatamba basomaramara abatamwemera banyugwe natewe iteka nshime hose n'abana biwe ndamuhaye umutima wanje n'ahatari we yawuremye twese abahunga amajwi hejuru tumuhe impundu yatugabiye twese abahunga amajwi hejuru tumuhe impundu yatugabiye nzomuyaga nise bibondo azira guhemukira biwe abamwanga bazomaramara abatamwemera banyugwe natewe iteka nshimye hose n'abana biwe ndamuhaye umutima wanje n'ahatari we yawuremye. ako karirimbo rero muririmbyi kerekeye iki? Karimo n'akaririmbo k'Imana Muko muhayagiza Imana abatayemera bazoyemera sivyo? Okay, ndashaka rero mugira akajambo kamwe mutekereye abandi bana bose bananiwe ku ishuri uyu mwaka byagenze nabi, akajambo kamwe abana bose ko babakurikirana ngo batekerera sivyo? Rero no batekerera businga Imana ca nico ca mbere ndabahaye. Nk'ubu umwana yiga mu wa mbere ari agitangura ishuri atize na maternelle gaca usanga araduye je no muhanura ko yoza arasenga Imana. Ariko uyu mwana nawe usanga nawe nyine atazi gusenga, umwana wo muri maternelle uca usanga ataramenyera gusenga sivyo none? Harige bamwe babwira basenge ugasanga basenga abesilamu ugasanga ari abesilamu batazi n'Imana icarico kababwira ngo iyo Mana musenga muze murasenga imwe rudende kubera twese dusenga Imana imwe. Nawe nakaye kajambo kamwe wotekerera abandi bana bari barakuraba ubu byanse ku ishuri kugira ngo uwundi mwaka bazakore neza kubera ni bananiwe. Akajambo kamwe wotekerera abandi bana bari baragukurikirana byanse ku ishuri kugira ngo uwundi mwaka bazagire courage yo gukora neza. Nuza ndabasengera Imana ibahe imigisha yo gukora, ibahe ukwihangana, ibahe n'ubwenge. Okay, reka tubashimire abantu mwese mwadukurikiranye harimwo abana n'abakuze. Abana byashobotse yuko baraba kino kiganiro bikaba bitagenze neza uno mwaka ku ishuri, ndababwira ati mwihangane birashika ariko ntimucike intege, bibasigira ikigo cyo gukora neza mu wundi mwaka bize bigende neza, muze muhandikisha amateka ameza cyane. N'abavyeyi musabana byanse mu batera intege bishobotse munashizemo no gukara kugira ngo ibintu ntibihavure bigenda n'abahubwo bigende neza cyane kugira ngo twese hamwe twubake igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ejo kize kibe igihugu nkuko cyamye ari ciza kibe igihugu cy'akarorero mu bindi bihugu vyose. Yari Bella Shakaro kuri micro za Bulayi TV, ni mu kiganiro Buja Kids, iganiro cy'abana, iganiro ciza cyane gituma n'abana nabo nyene bi-exprima bakavuga uko biyumva bakavuga n'ivyo babona, no gusanga abana babigoye rimwe rimwe bivaye n'ukuntu batamenyereye ibintu byo kuja imbere ya kamera, ariko vyose biragenda neza ni kubamenyereza nabo bakaza barisanzura. Muhinga bwa kamera rero ni Elfage Kalfa kadufasha kugira ngo ano ma image n'amajwi abashikire ari wow, tumubwira duti yubahe mu kazi kiwe. Muhinga
ngurukana bumenyi ni Pacifique ariko adufasha imisozi kugira ngo muronke ibiganiro ku mwanya, ntimucikwe, ntimugire irungu, ntimwigunge, ahubwo muterame kandi mwige muhakure n'inyigisho zitandukanye. Reka ndabipfurize umugisha uvuye ku mukama, mugira aho muba mubahwe, Imana ibahunda umugisha mwinshi cyane, byose bigende neza, mugira amashimwe mu mitima yanyu, naho butaha. Bye bye. Imutangwa muri Bulayi TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Bulayi. Wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Bulayi TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Bulayi TV, amakuru meza muzoyasanga muri Bulayi TV, ibintu byose bigenda bisa muri Bulayi TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari muri Bulayi TV, nyaragasa nshuti nduta muri Bulayi TV. Ahambere hahise twahuye n'amativi atandukanye, umutwaro TV ibica bigacika.